Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Turasabikanye ijambo ry'Imana riri muri Bibiliya mu gitabo cy'ibyakozwe n'abatumwa ku gigabane cyaho cya mbere kuva ku karongo ka 12 kugeza ku karongo ka 14. Ijambo ry'umutwe rya mbere rivuga ngo Eklezia y'i Yerusalemu. Umugwi w'abigishwa. Abatumwa basubira i Yerusalemu bavuye ku gasozi k'iminzeti kabangabanganye na Yerusalemu. Hari urugendo umuntu wagenze ku munsi w'isabato. Bashitseyo bacaburira mu nzu yo hejuru aho bari basembereye. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Bartolomeyo na Matayo, Yakobo mwene Alfayi, Simoni umunyabwira na Yuda mwene Yakobo. Bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga hamwe n'abagore barimwo Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Bene wacu muri Kristu Yezu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimira Imana. Haleluya, amen, haleluya, amen, amen. Abana b'Imana, ijambo ry'umutwe riravuga ngo Eklezia y'i Yerusalemu. Hanyuma iryo tugiye kwisunga riravuga ngo umugwi w'abigishwa. Umugwi w'abigishwa 12 havuga ngo abatumwa basubiriye Yerusalemu bavuye ku gasozi k'iminzeti kabangabanganye na Yerusalemu. Ngo abatumwa basubiriye Yerusalemu, nukuvuga ngo basubiye Yerusalemu ngo bavuye kuri aka gasozi k'iminzeti, nukuvuga bavuye hahandi Yezu yari yuriye mu ijuru. Yezu agiye kurira mu ijuru kuri wa musozi wa mu bugarire, aho yurira mu ijuru hari mu bugarire. Rero bavuye aho basubira i Yerusalemu, bavuga kuri aka gasozi k'iminzeti kabangabanganye na Yerusalemu. Ubwo ako gasozi kari kabangabanganye na Yerusalemu, byari bifatanye mbese. Hari urugendo umuntu wagenze ku munsi w'isabato. Ngo hari urugendo umuntu agenze ku munsi w'isabato. Bavuze ko hari urugendo umuntu agenze ku munsi w'isabato, nukuvuga ko hari urugendo rugufi, kuko ku munsi w'isabato ntabwo byari byemerewe ko nta umuntu aja kure afata urugendo rurerure. Ubwo rero urugendo nibaza ko rwari rugufi, kandi ko ari ako gasozi kari gafatanye na Yerusalemu. 13 havuga ngo bashitseyo bacaburira mu nzu yo hejuru aho bari basembereye. Ngo bashitseyo Yerusalemu ngo bacaburira mu nzu yo hejuru, ubwo binjira muri etaje aho bari basembereye. Biranumvikana ko atari mu nzu wabo, ahubwo bari basembereye. Mbese ko Yezu yaragiye mu ijuru, bakaba bari babona ko agiye by'ukuri. Kuri bo yabaye intsinzi, kandi cyari gitangaza kubona umuntu abavamwo akagenda nyene bakabona ararengereye aragiye, nubwo bari babona ko abasize. Kandi Yezu we yarababwiye ati sindabasize nk'imfubyi. Rero ariko baragize umutima mwiza, bararema, baravuga bati yahora tubwira iby'ijuru, yahora twigisha iby'ijuru, yaravuze ko agomba gusubira kwa se, yuko ari uwo mu ijuru. Ntacyo kizima tubonye ko agiye, natwe umunsi tutaza azotujana. Haleluya, amen. Ubwo rero basubira mu iyo nzu bari basembereyemwo. Mbega muri make ni kwa kunda abantu bishira hamwe ati muzoze tuze duhurire kwa naka, tuzomareho iminsi, tugireho umunsi mukuruku, ibintu nk'ibyo. Hari Petero na Yohani, Yakobo na Andreya, Filipo na Toma, Bartolomeyo na Matayo, Yakobo mwene Alfayo,
Simoni umunyabwira na Yuda mwene Yakobo. Aha sinokwirirwa ndasigura cyane, aya mazina twumvise n'amazina y'abagendani y'intumwa za Yesu Kristo. Ariko izina tugomba dutebeko ni irya Yuda mwene Yakobo. Badusiguriye Yuda mwene Yakobo kubera ba Yuda bari babiri. Rero Yuda mwene Yakobo yari umunyamahoro. Burya rero bana b'Imana muzogendure cyane. Ababyeyi benshi baratinya kwita umwana izina Yuda. Ababyeyi benshi baratinya kwita izina umwana izina Yuda. Kandi koko uwari we wese yumvise ko Yuda yahemukiye Yezu, aba yumva ko iryo zina ryamenje umenga ntiyogita umwana. Ariko rero ntabwo ari izina ribi, ahubwo umubi yari uwari muri Yuda. Rero kuko uyu Yuda baradusigurira mwene Yakobo, Yuda yari mwiza, uyu Yuda wundi yari mwiza, yarakunda Yezu. Nikimenyamenya murumva ko i Yerusalemu muri iyi nzu bari basembereye, uyu Yuda mwene Yakobo niho yarari. Rero n'abantu bake bitwa ba Yuda ngaha mw'isi, ni bake cyane. Turabandanya, ariko tumvise ko bari hamwe mw'iyo nzu yo hejuru. 14 haravuga ngo bose bari bafise umutima umwe. Ngo bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga hamwe, ngo mu kubandanya gusenga hamwe n'abagore barimwo Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Bana b'Imana, icyanyoheye kumva ko ahantu nohigisha tukahasabikanya uyu munsi, nukumva ko Mariya nyina wa Yezu Kristo nawe yari kumwe n'aba batumwa. Bavuga ngo bose bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga. Ngo bose muri iyo nzu yo hejuru bari bafise umutima umwe mu kubandanya gusenga. Nimwumve namwe icyo kintu cy'ukuntu bari bafise umutima umwe, bakundana, bashize hamwe, bajya bimwe, umutima wabo ari umwe, banezerejwe nuko Yezu Kristo yagiye mu ijuru. Haleluya, amen. Hakaza rero hamwe n'abagore, murumva ko haleluya, amen. Murumva ko n'abagore barimo. Bajya abantu baza barashaka gukumira abagore, no, kuko Yezu Kristo akizuka imesaje ya mbere yayihaye abagore. Rero abagore ntimukaducinyize. Hari abantu bavuga ngo umugore kuba pasiteri ngo ntabwo ari byiza. Jewe wanje nibaza ko atacyo bitwaye, kuko ariko arigisha Yezu Kristo, ariko aravuga ibyiza by'ijuru. Ko na wa munsi Yezu yariko arababwira ati mugende muzogarukira isi garukira. N'abagore barimo, kuko Yezu wenyene yari yarabwiye Mariya ati genda ubwira abana ko tuzohurira i Yerusalemu, tuzohurira mu bugarire. N'abagore barimo Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Elieza, please, murantunga bana b'Imana, murantunga kubera itiviri ya kije. N'abagore barimo Mariya nyina wa Yezu na bene wabo. Iri jambo rero ryo kumva ko muri aba bagore harimo nyina wa Yezu Kristo. Haleluya, amen. Bakatolika uku kwezi kwa gatanu n'ukwezi k'umubyeyi Bikira Mariya. Rero nikindi ni intsinzi ikomeye kuba twumva ko muri iyi nzu yo hejuru ngo
harimo abagore harimo na nyina wa Yezu. Igihe Yezu Kristo yapfa ku musaraba yabwiye Yohana ati nguyo umwana wawe, ngo kuva ubwo Yohana mujaniwe. Rero Yohani nawe twabonye ko nawe ariho yarari, na Bikira Mariya niho yarari, n'abandi bagore ba Salome, ba Mariya, niho bari. None wongwira ko hari Mariya, ubwo niko navuga bashiki ba Lazaro, ntimwumva ko niho bari. Rero ba Elizabeth niho bari. Rero murumva ko byari ibintu bihimbaye cyane ko n'abagore dufise uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana, kandi ko Yezu yavuze ati kugira nubwo ngiye kubya mutima mweranda, kugira mutima mweranda aze kubigishwa, kandi Yezu wenyine yari yavuze ati muzoronka mutima mweranda. Hakaba harimo n'abagore, nuko abagore dufise uburenganzira bwo kuvuga ijambo ry'Imana, kumenyesha Yezu Kristo yapfuye akazuka akurira mu ijuru. Ngarutse rero kuri Bikira Mariya, nongeye kuvuga nti abantu muvuga nabi Bikira Mariya, mu by'ukuri niwabwirirwa amahirwe yo kunyumva udakunda Bikira Mariya, ca bugufi. Bikira Mariya n'umubyeyi akomeye cyane, iteka yatewe n'Imana. Wowe mwana w'umuntu ntiwori mukura, kandi nta burenganzira ufise bwo kumusebya cyane bwo kumukura iryo teka. Ariko kandi ushaka umunwa wawe uvugisha ibyo ushaka, ni uburenganzira bwawe bw'umunwa wawe, ariko wumve ko ni uburenganzira wonyine buriko burakujyana muri gihonomu, si uburenganzira buriko burakujyana kwa Yezu Kristo. Yezu Kristo niwe agaba ijuru. Yezu Kristo, Imana yonyine yavuze iti ihaye uburenganzira Yezu Kristo ku kiremwa cyose. Yezu Kristo wenyine niwe azinjije abantu mu ijuru. Mu by'ukuri Yezu Kristo natakwinjiza mu ijuru, ntuzovuga ati njyewe narasenga Imana mukuri, narasenga Imana, Yezu sinari kumusenga kuko yari ntumwa nk'izindi, cyangwa se Yezu Kristo wenyine niwe azokujyana mu bwami bw'ijuru, niwe azokwinjiza, niwe azosobanura intama mu mufisi. Yezu Kristo yarabitubwiye. Rero Yezu wenyine yivugira ati uwumbonye ababonye data. None ko abonye Yezu, iyo Mana yindi ukeneye kubona ni yihe? Ko Yezu nyene ari we Mana. Ubutatu bweranda, Imana imwe, wasenga kuva mu gitondo ati Yezu. Ku Mana nta shari rihari ngo Imana ishavure ngo wagumye usenga Yezu. Wasenga Mana mugabo wumva ko iyo Mana uri kurasenga ariyo yashimye kuyiha umubiri mu nda ya Bikira Mariya kugira iducungure. Imana iranezerewe. Rero gusa icyo nokubwira cyo ni Yezu afise urupfunguzo rw'ijuru, niwe azugururira abantu baja mu ijuru. Nta wundi muntu azokwinjiza mu bwami bw'ijuru atari Yezu Kristo. Icyo rero kimwe cyo Yezu rero yaramaze gukingurira mama wiwe, bari kumwe mu ijuru, ubyanga byanke ubikunda turi kumwe. Bikira Mariya ari mu buninahazwa bw'ijuru. Jewe ndabizi neza Bikira Mariya, Yezu yarankinguriye umuryango, ndabona neza Bikira Mariya aho yicaye ku ntebe y'ubwamikazi bw'ijuru. Ibyo bintu mwisi ntaho ndabibona, nama mbona abamikazi, nama mboni, ariko uwo munsi Imana yanyerera ku kabanga, nkabona ingene Bikira Mariya ari mu ijuru akikikujwe n'abamarayika. Turahiriwe abantu tuzoja mu ijuru kabisa. Nubwo no kwivugira gutyo canke naba nabyivugira abantu tiko no kwiyemera uzoja mu ijuru ryawe nzorijamo. Mu ijuru Yezu yararinyemereye, nta wundi atanga ijuru, nta wundi azorinyinjizamo muwo mwisi. Yezu arigaba niwe azonyinjizamo, yararinyemereye. Rero
rero nawe ndakwipfuriza ko tuzohwanira mu ijuru, tuzoba turi kumwe mu ijuru. Bikira Mariya rero arakomeye. Imesaje ya ushaka ko yihuta yicishe kuri Bikira Mariya, kuko no mu isi hariho amaposte, turarungika ama message dukoresheje amaposte cyane dukoresheje bagenzi bacu, zigashika, hari zishika zitebye, hari zica mu nzira izi nizi, ariko zigashika nubwo zishika zitebye cyane zikanazimira. Hari message umuntu yohereza ikazimira, cyane ibintu umuntu yohereza bikazimira, mugabo uciye kuri Bikira Mariya ntabwo message izimira, oya iragenda neza n'imbere ya Yezu Kristo ngo ba. Ikimenyamenya ikana mu bugarire, message yiwe yarayishikanye kwa Yezu atana bayimutumye, mugabo aravuga ati mwana wanje ehe byabagoye bimeze uku. Yezu aramwumvira arabikora. Icyo tuma rero ufise ikibazo togicisha kuri Bikira Mariya nikiye. Je ndashimira uwo muvyeyi kuko nzi byinshi ndamucisha ko kandi bigashika amahoro kandi nkabona inyishu. Umukama Imana bahezagire. Rero bana b'Imana turishimiye kumva ko aba batumwa bari kumwe mu nzu yo hejuru bafise umutima umwe, nabo badamu barimo nyina wa Yezu mva ntibatubwiye amazina y'abandi bantu, ariko twiyumvire n'icyo bana b'Imana. Nta yandi mazina y'abandi bamama batubwiye, nta n'ayandi mazina y'abandi bantu bavuze usibye babandi 11 b'intumwa za Yezu Kristo. Bamwe 11 b'intumwa za Yezu Kristo, ariko bakangera bakagereka ku izina rya Bikira Mariya. Abantu bavuga ngo Bikira Mariya naho tumubona kenshi muri Bibiliya, niyo mpamvu atampamvu yo kwirwa turamuvuga. Umva ndababwire, ubwo koko muri Bibiliya aho Bikira Mariya umusanga hose usanga ari ijambo ry'iteka ntangere. Nimba baranditse ati n'abagore bari mu Mariya nyina wa Yezu, ubwo koko hari ukuntu batamuhaye icyubahiro. None wowe mwana w'umuntu umwima icyubahiro, n'ubu mwanditsi w'iyi nkuru nziza, ni inkuru nzizaga yarabivuze. Ubwo koko mwumva abantu bisi twabaye gute? Abantu bahubisha abandi bariko barabacisha babacisha kugira abantu bemere ibyo jewe navuze, ibyo uyu yavuze, ibyo uyu yavuze, bakashira ijambo ry'Imana ry'ukuri ku ruhande, ariko bari rondera inyungu zabo. Nyamara imbere yo kurondera inyungu zabo vugisha ukuri kw'ibiri muri Bibiliya. Bikira Mariya n'umugore asumba abagore bose bo mu isi, kandi asumba n'abagabo bose. Mbese Bikira Mariya asumba kiremwa muntu cyose cyabayeho ngaha mu isi, kuko Bikira Mariya novuga ati turabye ubutatu bweranda hacakurikira Bikira Mariya. Rero tumuiteka kuko igituma na marayika Gaburiyeli wenyene ubwiwe yarabibwiye Bikira Mariya yuko ari we yatoranijwe mu isi. None nyimba abamarayika bamukubitira isaruti kama n'isaruti sari bamuramutsa n'icyubahiro, twebwe abana b'abantu kuki dushaka guharabika uwo muvyeyi? Kuki tumwima icyubahiro kiwe? Umva ndakubwire, nyimba umuntu yabaye perezida, icyo ni icyubahiro kiwe, kimuhe Imana yarakimuhaye. Nyimba umuntu yabaye mistaneri ni icyubahiro kiwe, kimuhe kuko Imana yarakimuhaye. Nyimba rero na Bikira Mariya Imana yaramuhaye kuba nyina w'Imana, icyo cyubahiro kimuhe n'icyubahiro cya Bikira Mariya, kuko nta wundi yavyaye Imana, ni uwo muvyeyi Bikira Mariya. Ubwo rero tureke kubangamirana, ntitukabangamira uwo muvyeyi kuko nawe ntatubangamira, ahubwo wewe ahora yipfuza ko abana b'isi
twoba abana biwe tukamwumvira tukamugamburukira tugakora ibyo Yesu Kristo ashaka. Haleluya, amen. Bana b'Imana, umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Turagusenga Yesu, turakuninahaza.